Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese ariko aradukurikiranira, nkuko mubizi icivugo cacu ni agakiza n'urukundo nizo nkomezi zacu. Murabona muri kumwe na Irambona Guillain, behind camera muri kumwe na Bobo Homi. Uno musi tubazaniye reka mvuge umutama inararibonye mu gikorwa c'Imana. Nibaza yuko uno musi yoducira umugani kuko yahuye na vyiza na bibi mu murimo w'Imana. Uno musi rero tuje kumva intahe y'umutama hanonye. Reka rero mbanze ndamuramutsa amahoro Bishop. Yesu nashimwe cane igire. Amen amen. Muri mpore Turashima Imana. ego n'umunezero udasanzwe guhura namwe tukayaga muri kino kiganiro aho nifuza yuko mutuganirira urugendo rwanyu rw'umuhamagaro. Nayitwa Leonard Nahimana. Ego. Ndi umupasitori, ndubatse n'umudamu umwe w'igitsina gore gire. Ubu ni ngombwa ivyo tubishireko. Isi yarahindutse kandi igeze kure. Hanyuma turufise abana batatu, babiri bariho barakuze. Wavuze uti mutama mu muhamagaro no mu myaka burya turiko turakura. Ego. Iyo umuntu amaze gushikana inusu y'ikinjana abakoze. Ego. None Bishop. Ego me. Ko twari duhuye n'umukozi w'Imana. Sinzi ko twotangura n'isengesho muri kino kiganiro. Urakoze cyane. Dusengera. Mwami Yesu turagushimiye kugira neza kwawe. Waduhaye umunsi. Duhaye gushinga intahe kuri ino mbonesha kure ya Sarcom. Turi kumwe n'abakozi bawe gire kandi turagaye kaze mwemu yera ngo aturongore mu byo tuvuga no mu byo dukora. Byose bituma izina ryawe kandi rishigwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane Bishop. Jewe naciye ubwenge ndabumva. Ndinda nkura ndababona mbwa numva ngo ujya ni pasteur. Hari n'akazina bavuga ngo Nyango. Mbega yakazina kaje gute? Nakazina k'ubuhizi kapfuye kera kw'ishure karanyinkurikirana kubera nitwa Leonard. Ico gihe naho hari umukuru w'abagwanyi bita Nyangoma. Hari kera umva rero nanje kw'ishure bari banze mu bintu bitatu. Nakunda kwiga nabo wa mbere mu ishure, nakunda kugira sport nakina karate naho kazananya ka Nyangoma. None rero ico je nico catumye ndabarondera kugira ngo tuyage. Haheze igihe kinini muri mu gikorwa. Vyagenze gute? Mbo pasteur bwahereye he? Vyaje gute? Muri rusangi ico gushima cane nagakiza muhamagaro rusangi. Abapastori ni ibintu bo bantu bafata nk'igiti gipete. Ariko n'umuntu ashaka kuba pastor atakijijwe. Yego cane. None ukoranije abantu bakagusengera uwo vyanka ninde? Ivyo birakogwa birabaho ariko igihambaye n'umuhamagaro. Je nakijijwe mu gikorane cakoreshejwe n'umuntu yitwa Kalera Jean Pomsen hari mu 2000 ngira ngo nimba nibutse neza na 4 shira na 5 2004 numva ko ari kera. Yari umuntu yaracitse akaboko yagira iki gikorano bwa mbere aya mu isoko ya kera Igitega. Tuja kumuraba bavuga umuntu ngo Imana yaciye ukuboko. Ico gihe cabereye muri Vivant. Irongowe na mutama Evra Clement. Niho twakiricwe. Kandi twashije Igitega turi abantu benshi. Hanyuma jewe nagiye ukizwa n'umusoda. Je nagiye ngiye kuraba umuntu gusa. Mugabo mvayo nkicicwe. Mu nyuma rero Imana tugira ubuntu ico gihe abantu benshi barakicicwe. Nyuma yaho imbere benshi uranabazi abamama benshi abitwa ba Madame Suavisi bajya bamamagire mukorana bagiye barakitswa mu nyuma bakurikira kubera uwo muntu vraiment Imana yamukoresha mu gisagara ca Gitega cari gihe cikanguro no kwita abantu barakijwe ari benshi nta n'amashengero menshi y'abaporoti yarari. Ico gihe ndibuka ko hari Plein Evangile, Panekoti na Fekabu na Anglikane na Methodiste ini na Libre. Vivane numva niho hari gitangura yari imaze igihe harya batumira abantu batarashika n'ijana n'abantu nka 50 naho re twakirijwe byo kuri dushima Imana. Hama muraduga gezaho nukuvuga ko jewe ico gihe nakijwe muri Vivane maze kukitwumva ko nari n'amusoda haca haza igihe
c'uko batanga uburuhusha muri leta, cari igihe caho CNDD-FDD yinjiye mu gihugu. Mbere yaho n'igihe c'abagwana kera donc leta bagiye hamwe n'ibiganiro, haje leta nshasha baca bazana umugambi wa demobilisation. Jewe ncanza kwiforona kuva mu gisoda nabaye mu wa mbere, ariko nari nakijijwe mbere, nakijijwe n'umusoda n'umunsi nakira agakiza. Jewe navuga cane kurya kw'abasoda nambaye n'iteri. Baravyibuka abantu benshi Gitega twari kumwe muri Vivane hariya mu Kimanga hasengera Bomberge. Nuko rero jewe ncangirizwa muri Vivane nderegwayo. Pasiteri Clement we murongozi wacu, n'umuhisi yagiye kuza mu nyuma yitwa Joseph Bizimungu. Niho nakuriye nkurira ku kirenge ca Pasiteri Clement. Numva namaze kuva mu gisoda nabaye umudemobe, narakazi nashotse ndonka, mugabo nca negera pasiteri tujana mu ivugabutumwa aho Gitega, ahantu henshi twarabanye. Mu nyuma rero 2006 2005 2006 2007 ahetse imyaka 3 niho nakunda Imana cyane, numva umenga ni nkaho Yesu twogumana. Yego. Nibuka ibintu bibiri ntazokwibagira. Nuko nigeze kubwira Imana ndayisaba akazi, kuko twazinduka amasengesho yatwibature mu gatondo. Hanyuma nkaca ntaha muhira mu gisoda kera ntiwamenyera musoda n'umuntu aja mu bikorwa. Rero je nari manze mu Giswahili nkava gusenga muri twibature, pasiteri agataraye nkaja muhira nkaza kuraba umwana, nkavuga ibi bintu ndabishobora. Umunsi umwe mbwira Imana ngo Mana ntibishoboka utampaye akazi, jewe nofuma ndakironderera. Uwo munsi nasenze iryo sengesho narose telefone iva mu Ruyigi mwishirahamwe bita Paso, iryo gihe cyari hoteli, baca bampa akazi ndonka akazi ko kuntu. Muri uwo mwanya muto rero Imana nabonye igira neza, iyo ishize ku mutima wose iragira neza, kuko 2006 2007 sinzovyibagira narose ubuzi bubiri kandi ntarondeye. Aho mu Ruyigi naragiye mvayo, maze kuvayo nkongera kuguma mwishengero mu kirenge ca pasiteri nkunda Imana. Hanyuma nza kuronka ubuzi bubiri. Akazi ka mbere kabaye akazi ko gutwara abademobilize, nza no gutorwa ntahari, nogwa n'abademobilize bari benshi baba barabavuye mu ishamba bari ngaha Gitega, bari banzi. Nza gusanga bagize inama yo kuntora ngo ndabaserukire ntanahari. Mba ndose akazi ka kabiri. Nza kuronka akazi kishirahamwe ryari ryamenyeye ico gihe nakora mu Ruyigi, shirahamwe bita Sedi, bampa n'imoto na Rujeje Logistique, twakora hajya mu soko kwa Ndumwami. Jewe ico gihe imashini n'imoto byakora akazi nkabikoresha n'ubutumwa. Ego nkandi udupapuro twivuga butumwa twishi biza kuduga uko. Hanyuma rero hagiye kubaho abantu basohotse bava mu ishengero rya Vivante. Icyo gihe barimo witwa Mediateur acari mu pasiteri w'Igitega, hariho witwa Pasteur Anacre wari mu Faransa, hariho bita Leopold batazira Shinwa, akabaho na Diodone. Jewe nagiye kubakurikira mu nyuma, naho nyene ari ijwi ryansunitse. Mugabo ikintu kimwe c'intahe, ivyo byose birasanzwe, nuko jewe muri Vivane umunsi umwe twasengera mu Magarama kwa Commissaire Parfait. Sinzovyibagira, naho hari 2006. Hanyuma batubwira ko haje abashitsi bavuye i Bujumbura basenze. Tucayo nyene na pasiteri wanje Clement, pasiteri Joseph. Hanyuma abantu muri Vivane tuja mu cumba gusenga, sanga abantu barenga 200. Hanyuma tutanguye gusenga, haguruka umugabo mugufi avuga mu Giswahili, umuprofete, umuvugishwa, atangura avuga umuntu yitwa Leona, umuntu yitwa Nyangoma batazira Nyangoma araha, ameze ukuntu akagatazirana agashirako neza la president. Jewe ndayo sinzi vyari byose ndabazi. Mwana yavuga ati uyo aze ngaho imbere, kuko naramurobanuye atombera umukozi kandi nzomukoresha kuborosha n'abahambaye haba mu gihugu no mu makungu. Ndajugumira yaba bivuze pasiteri wanje nari kuvyumva, bivuga uwo muntu nawe nzavuga Igiswahili, aradoma ko neza, ndavuga nti andagize ingorane. Ariko kandi acaravuga ngo aze ngaho imbere, ndavura. Twari twicaye nje imbere yabo, aravuga ngo
abapasiteri baraha nawe n'undongo yahari muhaguruke tumusengere tumurobanutse amavuta Icumba c'amasengesho. jewe sindaba n'umuvugabutumwa sindi na diyakoni uretse ko gusa njana na pasiteri mwivugabutumwa nkunda ibikorwa vy'Imana burya natangaye je nasengewe ndajuguma iryo joro naraye nicaye nyuma ntegwa n'ubwoba mbonyoberwa ivyo ari vyo ariko ndaceceka. Juno musi Bishop Yego. novuga yuko ivyo vyavugishijwe bice mu mukozi w'Imana uno musi vyarabaye. Yego. Ko jewe nabamenye murongoye ishengero gadizwe. Yego. Ariko uno musi ikintu je nagomba tugarukiko. Mu vyo nashoboye kumenya nuko mwamumaze hafi imyaka 10 irenga mukora igikorwa c'Imana nk'umwungere. Nirihe banga mwakoresheje? Uko tubona hari nabo imyaka 2 inanira umwe ugasanga vyanse. Urakoze cyane. Jewe nasengewe mu buryo bugaragara tariki 5 kwezi k'umunani 2007. Ubu tugeze 2026. Nuvuga imyaka 19. Gire twarabaye mu mwanya wo gukora ivyo tutazi kubera gushuha amafuti menshi hamwe y'imwemu n'ay'umubiri kubera ishaka ry'Imana umuntu akabikora kutariko ariko kintu nashimiye Imana igenda ifasha umuntu afise ishaka ryo gushaka gukura. Ibanga ntandi rihagaze kurya umwana atavukana amenyo avuka agakura akagira igihe cyo kumera amenyo niko no mu muhamagaro bimera. Ndibuka ikintu ca mbere cambaye ko nuko mu byo nashobojwe shima Imana nuko namenye ko ukuntu twavuye muri Vivante twari twarasohotse bitari bijanye nuko Bibiri ivuga canke urutonde rw'imwe mu rumera. Ego twaragiye turasohoka mugabo nitwasohoka umuvyeyi canke pasiteri aturungitse aho hantu hari n'ikibazo gushika none munsi. Rero jewe twarasohotse nta mezi 2 yaheze Imana ngobere irambwa ngo subira kwa pasiteri musaba imbabazi kugira ngo akurungikene neza mu mugwabo twajanye bose. Nabaye wa mbere narijanye niteguye ndibuka pasiteri yahamagara Imana muhezagire umuvyeyi mwiza ndashika imbere yiwe ndamubwira ibintu byose arankarira arambarira ibintu byose arambwira imigambi yaramfise ko byose nayo ngiye niteguye kubyo namubwiye ni nawe nkubita ndajya amaso nkubita. Imana muhezagire aransengera arandungikane neza aca arambwira n'ijambo rikomeye arambwira ngo ko wakoze ibi ivyo uzokora bizokunda. Amen. Urumva iryo jambo muhezagiro umuvyeyi. Rero mu myaka mike umuntu amaze akorera Imana icambere nukumenya ko umuntu yahamagawe ntahamagagwa kwije byose. Cya kabiri nuguca bugufi nukurondera kuja gutangura ishengero rurungitswe apana kuyadukiza. Gire nta muntu aba komanda atabaye komande ipe tugira uri kwambika. Uno musi rero dufise ibibazo bire ahantu habiri. Hari abana abajene canke abanyamihamagaro batari bindira ngo baregwe, hakacaba n'abandi barongo canke abavyeyi si benshi nabo usanga kubera imvo z'ibikomere ibi na biriya nabo usanga bategwa no kudashaka ko abana bakura. Ariko mu vy'ukuri uhereye na kera uravye urutonde nyene rwa Bibiri bivuga kuva kuri ba Aburahamu ukaraba Mose nyene yaretswe yahanuwe na Yetiro sebukwe, ukazoduga ukaraba Mose na Yosuwa, ukazoraba Eliya na Elisa, ukaza mwisezerano rishasha. Gire Yesu yaca ari Imana jana kwijana yemera guca bugufavyagwa n'umuntu kugira ashitse mission. Icyo ngomba kuvuga ni iki, Yesu ntiyabatijwe, yarafise icaha ariko umubatizo uvuga w'abanyabyaha. Nico cyateye ubwoba Yohana umubatizi, aramubwira ati ushobora gukora no kwisandari ziwabwira abantu. Mugabo Yesu aramubwira ati umva emera ubatize, mbatiza kugira ngo sukubera ndi umunyabyaha dutanga karorero dushitse kugororoka kose abantu baze babibone. Ni nkaho Yesu yabaye umudisiple wa Yohana Batista, Imana yabaye umudisiple
ikemera ikabatizwa gira uretse ko hariho ubusazi bw'abantu ndabwita ubusazi foolishness abantu bakira iyumvire hari abatabemera kubatiza Yesu yarabatije urumva umugararitse ngene utera abantu aho Yesu aciye bugufi baramubatije mugabo ico ngomba kuvuga ni iki kwemera kuregwa narebe kwemera kuregwa kwemera kutazi byose kudashoboye kandi uretse no mu vy'Imana n'aba bubaka amazu amahoteli umuntu nta bumuyede atamaze kuba umukozi ahereza ukava ku buhede ukaza kuba umufundi ukaba umufundi ukabatashero gutyo ibintu byose bigira urutonde rero ibanga rya mbere n'iryo rya kabiri gusenga no kwiga ibintu bibiri Bishop jewe ikindi cya kabiri urumva ko tubwiye ibanga ryagerera gufasha kugira urinde ubwira no munsi ukira umukozi w'Imana atavugwa mu manyanga yuko urahagarariye ibango yagejwe na Yesu. Ikindi cya kabiri nuko numvise sinzi ko ari byo ishengero ngo ryo rimaze imyaka 13 ko mwaba mufise n'igikorane cyo guhimbaza Imana mushimira Imana ku bw'iyo myaka 13 byo bari byo cyane n'urusaku ntabwo ari urusaku nibyo mbere nagomba ncengira ko ntumira n'abantu turafise igikorane cyo gushima Imana tariki 12 13 na 14 ubu kwezi kwa ruheshi bisigura mu ndwiza tuzakorera kuri sare Isango iri hariya munsi ya nako ni sare nini twakose kwa dusengera ni abantu nibo hakwigwa baba amashengero yacu canka namwebwe abo dutumira abakunzi twakose sare yo kugaseke nibaza ko abantu benshi bahazi ni muri bwoga ya mbere munsi ya hotel Isango nuvuga ko era ku wa gatanu tariki 12 ku wa gatandatu 13 no kuwa Mungu no kuri turabaye ikaze kandi kuwa Mungu nudorage twimbuye mu ci tuzosangira hamwe dufise umuco mwiza uko dusangira tw'abantu bazanye hanyuma ikindi nuko ishengero God's Way Church inzira y'Imana duhagarariye mu bisanzwe iryo zina ryonyene si jewe naritoye n'umuhamagaro numvise mwe ansunikira kwigisha abantu inzira y'Imana biri muri Zaburi ya 51 umurongo wa 14 kwigisha abantu inzira y'Imana rero ishengero gitiranwa n'umuhamagaro hanyuma muti twigisha iki canke turangwa n'iki bwira turangize turangwa n'ibintu bitatu natawucwe ko abantu barangwa n'urukundo nibwo rukenye muri kino gihe tubivuge no ni wacu mu miryango no mu mashengero y'abaporoti urukundo rusa naho menga abantu bavuga umugisha n'ibitangaza mugabo urukundo ruri ku ruhande mugabo nagomba nibutse abizera bose kwishengero ry'Imana ryagomba kurangwa n'urukundo urukundo n'iryo bwirizwa rikuru Yesu yarishizemo abiri Matayo 22:37 dukundisha Imana yacu imitima yanyu yose ubwenge bwacu n'ivyo dutunze byose bigomba gukunda Imana amace dukunda abagenzi bacu bijya dutumira na mariage n'ibindi wa invitation uzogwa ni mpanguye uzogwa kare ivyo rero nabwo ari urukundo kwese yavuze n'abapagani barabikora tukuyogirirwa ubuntu bwo gukora ikirenze ico hanyuma urukundo ruta nk'ingabiri ruta izindi kandi Bibiliya bivuga neza Paulo yandikira abakorino mu cete cya mbere bice 13 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4 niho avuga ngo nawo nogira ingabire zose nawo notanga n'umubiri wanje ugaturirwa ntagira urukundo none ni gute utangwa umubiri utafise urukundo uno muzi ni gute abantu bokorera Imana bakitwa ibitangaza batagira urukundo ego birabaho rero turangwa n'urukundo turashobozwa icya kabiri turangwa n'ukwezwa kubera iki kwezwa utecejwe natobona Imana rero shagire vyombabaza kuzobipankarite yereka abantu kuja mwijuru nagiyeyo rero byo nizera mu buntu bw'Imana tugomba kuba number 1 ngomba kwigisha abantu kuja mwijuru hanyuma turangwa rero no guca bugufi Imana idushoboje guca bugufi nayo ubundi intahe ni Imana yubaka muri twebwe iki gisagara ca Gitega twagikoremwe abantu barabizi abo twasengeye amazasha abo twareze barahari kandi natwe tubandanya kuregwa nkabarema amagarira abakozi b'Imana muri rusangi n'abakristo icambere gire gusenga abarundi barazi gusenga ariko bashireko bongereko kwiga ivy'Imana biragutse jewe naho rambona
ko ivyo tuvuga rimwe na rimwe ari ivyo dukenye kwiga cane bakoze Imana bagurukire bige ibibonda abantu bakunda kwiga ngo leta yavuze abantu bige ntivyakagomba ko bica kwiga n'umuhamagaro. Paulo yagendana ibitabo, Daniel yamenyesheje ibizoba Yerusalemu n'ibitabo kubera ko nabone wose tuzosoma. Uretse ko muco w'abarundi tudasoma ibitabo dushiramo ingufu abantu bige gusoma Bibiliya basome n'ibitabo. Bishop muratubwiye igikorana kigiye kuzoba kuva itariki 12 mbega amasaha azoba ameze gute? Murakoze cyane tuzotangura kuwa gatanu tuzotangura isaa 8 mu gitondo kuzoba ari gupanga no kwakira abashitsi tuzotangura saa 8 tugeze 12 tuba dufise abatumire n'ukuri abantu bakunze muri kino gihugu nk'umwungere Miburo Bishop wa Porte de Brebis i Bujumbura. Abantu benshi baramukurikira kumbonesha kure n'umuntu umukozi w'Imana by'ukuri w'umwigisha ati kwigisha abantu neza kandi tuzigisha cigwa kiryoshe ubwizigirwa n'ubuhemu ruwayote ruwayote bazoze abantu bazoze kumviriza niryo banga ryonyene rishobora gutuma umuntu ashika kure. Tuzoba dufise kandi na Dr Sabiyumva Michel arongoye fondation bita Kapami n'umupolisi ni colonel kaba pastor umuntu Imana yagiriye ubuntu afise umuhamagara ikigo cigisha ibijanye no gukira ibikomere muri Jeresa arahetsagira abantu Gitega abarongozi baramuzi abantu bose bavyifuza bazobe bahari kuwa gatandatu mu gatondo tuzotangura saa 2 gushika saa 6 azoba hari ariko aratwigisha burya ingorane zihari na bimwe wambaza byinshi biva ku bikomere abantu bagendana ibikomere nitumenye ingene bikira ubwo rero nakaryo gukira ibi bikomere hazoba hari n'amakorale kuwa gatandatu Grace Worship Team kuva kuwa gatanu kuwa gatandatu après midi mission saa 8 tuzoba dutanguye kuwa Mungu tuzotangura mu gitondo saa 2 tuzoze saa 8 tuzoze dusangira abantu bataye canke tugire na celebration yo kumugoroba amakorale azoba hari ari ama eglise nka Gitega abarimvye bazoba bahari Bishop tubashimire cyane. Urakoze cyane Egire. Ariko nago mbaze ikibazo nyimba atari urusaku. Ntangorane. Muri iyo myaka 13. Yego. Nikiye kintu cabababaje. Gire urakoze nsubije nyuma mu muhamagaro. Umuhamagaro. Muri iyo myaka 13 yagaze. Nivyo ndakwibukira. Nta nubwo ari niyo gusa. Umuhamagaro ufatanya no kubabaza. Abantu bibesha ko guhamagara vyirukana imibabaro. Baba bibeshe ko umwami wacu niwe yavuze ngo ambera bazonkurikira vy'ukuri bazohamwa muri iyo myaka 13 ubwire nagomba ndakumenyeshe ko Igitega mu muco wa Gitega ko ari muto twimutse incuro 10 twahereye hariya hepfo y'isoko imbere ya Sarukome hajya twakoreye habiri tuva tuja mu Giswahili tuva mu Giswahili tuja kuri Obambo tuva kuri Obambo tuja kuri OMSR impande ya Berbe tuvayo tuja aho bita kwa Gipfungu tuvayo tuja Nyabiharage kwa Eme tuva kwa Eme tuja mu Giswahili kujya gatatu hajya imbere ya no nanasimbi twarabaye no haruguru umusigiti and so on. Mugabo aho hose Imana yabanye natwe nitwimuka kubera tubishatse yaba ari umugwanitse mu buryo bumwe canke ubundi adupushinga kuko tuvyaragaragaye hamwe baratwivye ivyuma incuro 3 ahandi tugakota bakacaza umuntu akota kugwiza kabiri cyangwa gatatu aho twakose ukabona ko umugwanza adashaka ko tuba stable ariko muri iyo instability niho twakomereye tufite ikibanza cacu mbere tweruka no kuba ku rusengero turagwinjira uyu mwaka muri bonane aho umugwanizi yongera araza arukubita hasi umuyaga ukubita hasi ivyuma bihinduka nk'inyabara hariho n'izindi nzu zidakomeye hariho ububare budakomeye ariko umviriza ishimwe muri ivyo byose bigaragaza ko tuhagararanye n'umwami kandi umwami yaratwimanye kandi tuzobandanya gutera imbere ajya amatafari yikubisa hasi Yesu nagaruka n'amatafari azotwara ishengero kandi urusengero nago ubwiza bw'urusengero rwa kabiri Bibiliya avuga ngo buzoruta ubwo bwa mbere tuzokuba ku rundi rwiza mpamagarira abantu rero kuri icyo kibazo wari uvuze sinivyo gusa n'ibindi vyinshi Abafilipi 2:9 Paulo avuga ngo nitwakijijwe mu buryo bwo kwinezereza gusa ahubwo no kubabazanywa nande na Kristo none tugomba duserebre ivyo vyarabaye kandi naho ivyo vyabaye twabandarije kwagura ubwami bw'Imana ubu dufise amashengero 6 mu myaka 13 mu burere butandukanye mu makomine muri ayo mashengero Imana yatugiriye ubuntu
amashengero ane turi iwacu Nivyo ibibanza vyacu. nivyo nagomba ndababaza Eh, muri iyo myaka nyene 13 Yego. ni ikihe kintu cakunezereye? nanezerejwe nuko Imana muri uko kubabara tugendana. Imana niyo umuntu yamagawe jamais. Gire nguvuge nakandi kana abantu baba bibaza canke batazi. Jewe twicaranya nta dolari ry'umuzungu ndaronka riza kumfasha mu gikorwa c'Imana. Urakangutse kubera iki? Ivyo mu vyubaka. Reka ndabigusigurira. Nukuri nubu twicaranya Ego. hari umugenzi n'umupasitori umukozi w'Imana Bishop w'ibujumbura yitwa Aimable w'ishengero bita New Beginning. Ego. Twaricaranye ndamushingira nawe ko ndiko ndakora harambwira ati pastor hari mu mwaka wese mu mwaka uza nanje numva nkeneye kugira ico nkoze nzogura ikibanza c'ishengero aho ugejeje. Nukuvuga ko urumva ukuntu Imana ikora. Imana irakora ikoresha abarundi nta munyamahanga irakoresha jewe ngo ndonke ikintu kigaragara cyo mu bikorwa vy'Imana kandi namenye ko Imana si y'abazungu ni yacu gire. Amen. Rero mugabira dusaba no kwemera kuri ikiguzi cyo kurindira iki Imana. Nukuri rero muzobibona ni mwaza. Ego. Imana iracadushoboje mbere ubu Uburundi bwagize ikomine nke y'igihugu komine 42. Wow. Jewe kuri je ndayibona nk'umugisha. Umva zitandatu zarapfuyemo ni ngombwa ikomine zose tuzishikire. Imana igumugisha. Imana ibayezagire cyane. Yego. Bakunzi bacu mwariko muradukurikirana twari kumwe na Bishop Leonard Nahimana. Rero tubatumira mu ico gikorane tuje kuraba ivy'Imana iriko irikorera iciye mu mukozi wayo ndetse n'ishengero rya Kristo. Rero tubashimire mwari kumwe na Irambonagire na Bobo Homi. Imana ibahezagire turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane.